Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi cyane biriko biravugwa mu gisata ca politike. Ndagwaye kazi rero wowe uri nga mu gihugu c'u Burundi, mu buseruko, mu manuko, mu buraruko, mu burengero, hanze imbezi igihugu c'u Burundi, mu karere ka Afrika y'ibyaga binini, ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure, Buraya, Australia, Amerika, Asia ndetse n'ahandi. Na makuru tuzagaruka ku ngingo nkuru rero zikurikira. Ni mu gihe umujenerali akomeye cyane muri CNDD-FDD, uyu kandi akaba yaranagwananye na General Major Valentin Ndayishimiye, Arengiyeme Bunyoni, Petero Nkurunziza, Adolphe Nshimirimana, Hussein Rajab ndetse n'abandi. Kandi uyu akaba ari muri wa murwi ukomeye w'abajenero bo muri uyu mugambwe. Nawe biravugwa ko kuri uyu munsi urugo rwiwe habaye isakwa rikomeye cyane. Uyu akaba ari General Silas Ntigurirwa. Turaza kubigaruka ko aho ibarabara ryinjira aho ahari urupangu rwiwe muri zone Rohero n'ubundi ryari ririko igifyo c'abapolisi imbonera kure kandi zifise n'ibikoresho vy'itumatumana ko. Turaza kubigaruka ko uyu akaba ari umwe mu bagarutswe ko cyane mu rubanza rwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, General de Police Arengiyeme Bunyoni. Binavuga ko ari muri bamwe mu bamuhaye ubutumwa bumubwira ko ahunga agira yicwe. Byose turaza kubigaruka ko murano makuru. Kandi turaza kugaruka ku mukuru w'inama nshingamateka Ngeniteka Daniel Gerase Ndabirabe. Inyuma y'indwi zitatu zose atari imbere mu gihugu, nta gakuru kiwe kigeze gatangarizwa abene gihugu, uyu mutegetsi yagira kabira kurikira umukuru w'igihugu nk'uko ibwizwa shingiro ribitegekanye. Rero kuri uno munsi akaba yagaragaye ari we arongoye ikiganiro c'inama nkenguzamateka. Murantunga ikiganiro c'inama nshingamateka cyari gihurikiyemwo bose. Turaza kubigaruka ko mbere tuze no kugaruka ku rugendo rwiwe rwo mu gihugu c'u Burusiya, ubugwaye bwiwe bamwe bavuga ko yoba yarahawe ishano. Tuze no kubabwira ivy'umwe mu bategetsi bivuga ko abandi mategetsi bagenzuwe batinya guhonyoza ikirenge muhiriwe kubera ko babazi ivyo bashikira. Murano makuru kandi turaza kubabwira aho ngabategetsi aho gutunganiza abanyagihugu basigaye bagwanira imbere y'abanyagihugu. Akaroro gatangwa ni Buramatari w'intara ya Rutana nugeze kuba umushikiriza manza wa sentare ntahinyuzwa mu karere k'ubumanuko, aho ngo baraye bashwane kuri station y'Igitoro. Ibi byose turaza kubigaruka ko murano makuru ku buryo burambuye. Ntuze kuja kure, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuje cikanwa nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenzawe, kandi aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Mbaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko narimejeje kubabwira mu funyafunyo, reka dutangurire kuri General Silas Ntigurirwa. Bamwe bati nibiki vyariko biraba hafi y'urugo rwa General Silas Ntigurirwa mu gisagara ca Bujumbura, komine Mukaza, neza muri zone ya Rohero, guhera ku kabarabara kinjira gaciye ku irembo rya General Silas Ntigurirwa kubandanya ku hoteli zayo, ni hoteli ya Sioni iri muri Rohero nyene, kuduga na hali ya kuri ONPR ugacukata kwipave rica ku irembo ry'userukira Papa mu Burundi, ukaza munsi ya Kapisi Mutanga. Amazu yose ariko arasakwa n'igipolisi c'u Burundi. Ibarabara ryose ryinjira hari hapanze ko imbonakure zifise amamotorora zibuza abantu guca mu mapave aca muri ivyo bice vyose tudondaguye. Ntawigeze amenya ico abajejwe umutekano bariko bararonda canke amakuru y'igipolisi co bakiriko kirakorera ko. Nikindi kitaramenyekana neza, ntawuzi nimba kandi urugo rw'iki gihangange mu gisirikare c'u Burundi mu mugambwe CNDD-FDD. Uyu kandi yarakoze ibikomeye cyane ku rugamba kugira ngo CNDD-FDD ishike ku masezerano yasinyiwe i Arusha mu gihugu ca Tanzania. General Silas Ntigurirwa asanzwe akora no mu biro vy'umukuru w'igihugu, niba rwoba rwari mu ngo zasatswe. Mu makuru tukiriko turatohoza kwisakwa ryabereye ngaha, nta na kimwe kiradushikako. Gusa igihari nuko uyu General Silas Ntigurirwa bamwe bavuga ko urugo rwe rushobora kuba rwasatswe bivanye nuko yagaragaruka cyane mu kanwa kwahoze ari umushikiranganje wa mbere Arengiyeme Bunyoni, avuga ko ari we yoba yaramuhaye ubutumwa bumubwira ati hunga igihe baje kumusaka iwe muhira n'ubundi.
Ibi tukaza kubitohoza tukaza kubigaruka ko reka tugaruke kuri Nyeriteka Daniel Jarase Ndabirabe kuri uno munsi yagaragaye arongoye ibikorwa vy'inama nshinga amateka ihuriyemwo bose. Inyuma y'indwi zitatu rero yaramaze yifuza mu Burusiya. Daniel Jarase Ndabirabe yashitse mu gihugu cy'u Burundi ku mugoroba w'umunsi w'ejo, akaba ari kugenekerezo ya 29 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Amakuru dukura mu bamwegereye cyane aremeza ko uyu mukuru w'inama nshinga amateka yahora agwariye mu gihugu cy'u Burusiya. Ayo makuru akemeza kandi ko Daniel Jarase Ndabirabe yuriye indege imukura mu Burusiya ku munsi wo kuwa kabiri ku mugoroba, akaba yashitse mu gihugu rero ku munsi w'ejo kuwa gatatu ku mugoroba i Bujumbura ku isaha 12 z'umugoroba. Ingwara Jarase Ndabirabe yagwaye akace yihutira kuja mu Burusiya mwibanga, akagenda adaseze canke ngo avuge uwumusigaranira amabanga nk'uko vyahora bigenda. Ni ingwara yagumijwe mwibanga rikomeye. Ubwo twaganiriye mu muryango wiwe yagize ati ingwara z'abakuru ziragoye cane mugenzi, burya benshi bararya amasumo, hari nabo rimaze kwica, ariko ivyo ntibivugwa. Hariho umutegetsi atinywa cyane kubera ivyo, hariho abakuru badashobora guhonyora iwe canke ngo bemere gufungura no kunywa ikintu na kimwe iwe. Ngivyo ndazi ko bigoye ko mubimenya mwebwe muri kure y'ubutegetsi, ariko babakuru dufise babanye binubana ku rugero rudasanzwe. Sinshimye kuvuga ngo Jarase Ndabirabe yaragwaye iki, we nyene azomenya ico avuga canke ahitimwe kunuma, ariko muramenye ko abatwara igihugu hariyo amabanga atoroshe nk'uko uyu wo mu muryango wa Jarase Ndabirabe yabitangaje. Ni mu gihe yari yarabonetse irya nyuma ku igenekerezo y'indwi Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Hari ikibazo cigeze kubazwa mu nama nshinga amateka ku igenekerezo ya 28 Rusama uyu mwaka, aho umushinga amateka Gaston Sindimwo yari yabajije iyo umukuru w'inama nshinga amateka ari kubera yari amaze igihe ataboneka mu gihe ku mbuga ngurukana bumenyi ho ariko haravugwa vyinshi. Ico gihe rero cegera c'umukuru w'inama nshinga amateka Honorable Sabine Ntakarutimana yishuye ko ingingo ya 19 y'amategeko agenga ibikorwa vy'inama nshinga amateka itomora ko mu gihe umukuru wayo afatira waheza akaba arasubirirwa n'ivyegera vyiwe bibiri hakurikijwe uko bisumbana. Sabine Ntakarutimana ico gihe akaba ari yamenyesheje ko Jarase Ndabirabe afatiriwe ariko ko ibikorwa bibandanya atangora niriho. Ico gihe Gaston Sindimwo ntiyanyuzwe, yaciye asaba ko batomora nimba umukuru w'inama nshinga amateka afatiriwe n'ibijanye n'akazi canke ko yobagwaye, ariko aha Sabine Ntakarutimana ngo barahunze ico kibazo agicekera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka Honorable Abel Gashatsi. Uyu we akaba arishuye ko inama nshinga amateka itota umwanya ngo yishura ibica ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu ncamake we akaba yari umwe mu batashaka kuvuga ivyo Daniel Jarase Ndabirabe amazemo indwi zitatu. Nkuko nabibabwiye, umukuru w'inama nshinga amateka niwe mutegetsi agira kabiri mu Burundi, hagize igishikira President Vincent Ndayishimiye cotuma ahagarika Burundi amabanga yiwe yosubirirwa n'ubundi na Daniel Jarase Ndabirabe. Uyu mutegetsi rero ku munsi w'ejo ku isaha 12 z'umugoroba nibwo yashitse ngaha i Bujumbura avuye kwivuriza mu gihugu cy'u Burusiya. Ingwara twamenya iyariyo, niba ari shano yoba yarahawe canke se niba ari iyindi ngwara. Nkuko nabibabwiye kandi mu funyafunyo, reka tugaruke ku biriko biravugwa hagati ya Buramatari wa Rutana n'uwigeze kuba umushikiriza amanza wa Sentare Ntahinyuzwa mu karere k'ubumanuko ngo baraye bashwaniye kuri station. Ndayishimiye Elifazi yigeze kuba umushikiriza amanza wa Sentare Ntahinyuzwa mu karere k'ubumanuko kagizwe n'intara zine arizo intara ya Rutana, intara ya Makamba, intara ya Bururi ndetse n'intara ya Rumonge, ngo yaraye akubiswe ikofe ryumutse na Nibitanga Olivier, Buramatari w'intara ya Rutana. Uyu Ndayishimiye Elifazi rero akaba muri kino gihe akora mu bushikiranganje bw'ubutungane. Nkuko tubisoma ku rubuga rw'iradio Haguruka, inyuma rero ngo iryo kofe yaraye akubiswe na Buramatari ku mbuga hwariro hari ubutumwa buriko buracana ko bw'uyo mutegetsi asigura ingene yakubiswe na Buramatari agakumbagara mwibarabara agatabarwa n'abandi banyagihugu bari basanzwe batondeye ico gitoro. Nkuko abisigura yemeza ko yari asanzwe ari mu karuhuko canke ze konje ngo hanyuma akaba yari yatumwe ko n'abamukurira ngo
ko yova mu karuko ngo kubera hariho ibikorwa vyihuta vy'amanama y'ishiramwe ry'ibihugu vyo mu buseruko hamwe n'ishirahamwe Komesa. Intandaro rero yo gukubitwa nk'uko tubisoma ku rubuga rw'iradiyo Haguruka ngo yaciye kuri sitasiyo asanga bariko baratanga ibitoro vyo mu bwoko bwa essence, ngo akaba yahasanze n'ibitanga Olivier Buramatari w'intara ya Rutana ngo ari wahagarariye ibikorwa vyo gutanga ibitoro vyari bejeje kuboneka, ngo aramusaba ko yomuronsa igitoro ngo kandi yongera aramusigura ko afise ibikorwa vyihutirwa bamuhamagayemwo. Uhuru wundi ngo araheza mwishura ati nduguruye twamugina uriko urongorera ubwenge kuko uriko uramvuruga. Ndayishimiye Elifaze rero ngo ntiyanyuzwe, ngo yarongeye amubwira ko yo kwibuka ko umukuru w'igihugu yamurungitse kugira ngo atunganize abanyagihugu, rero ko yomuha igitoro kugira ngo agende nibitanga. Buramatari w'intara ya Rutana ngo yaciye amwishura ko yogenda kunywesha Igitega canke ngo akanywesha i Bujumbura. Mu gihe Elifaze yarabandanije, Buramatari ngo yahavuye amusekeza ikofe ry'umutse ngo hanyuma avundagara mwibarabara. Abari bahari baca birukanka kumuterura ngo kuko ijisho ryari ryabaye nabi, ngo baraheza bamujana kwa muganga. Muri ubwo butumwa nk'uko tubisanga ku rubuga rwa radiyo Haguruka ngo bukaba bwumvikanamo kurondera gutabaza no gushira abona amanyamaburamatari w'intara ya Rutana yaraye yerekanye hamwe n'inyifato idasanzwe y'abategetsi yo kutubariza agateka kazina muntu hamwe no gutwaza igikenye n'agahotoro. Bamwe mu begereye abo bategetsi uko ari babiri babashe kuganira na radiyo Haguruka ngo bavuze ko ivyaraye bibaye ngo biri mu rukurikirano rwo kutumvikana abagabo bamanye kuva muri kahise. Bakaba bavuze ko Ndayishimiye Elifaze yigeze kuba umushikiriza manza wa Sena nahinyuzwa mu karere k'ubumanuko kagizwe n'intara zine arizo Rutana, Makamba, Bururi na Rumonge, ngo yigeze gushwana na Olivier Nibitanga Buramatari w'intara ya Rutana ngo bapfa mu vyara wa Elifaze yigeze gukubitwa n'utwara ipereza mu ntara ya Rutana yamara ngo Buramatari ntatabare. Mu bindi bapfa ngo bikaba harimwo ko biyemerera ko bose bize amategeko canke se droit. Abanyagihugu baraye bumvise ingene abo bategetsi berekanye inyifato beniyo yo kugwanira imbere y'abanyagihugu, bavuga ko bidatangaje ngo kubona igihugu kiri mu kajagari nk'akirwa karaboneka mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'igihugu. Bakavuga ko kiretse gutwara Burundi babucuritse no kurondera kunyaga ibintu vy'igihugu, ngo nta mwanya bafise wo gutunganiriza abarundi. Nk'uko rero tubisanga n'ubundi ku rubuga rwa radiyo Haguruka ngo bagire ko basaba imbabazi kuko mu makuru yeje bari bashikirije bari bavuze ko uwaraye akubiswe ikofe na Nibitanga Olivier Buramatari w'intara ya Rutana ari umushikiriza manza w'intara ya Rutana, ariko rero ngo siwe yakubiswe kuko umushikiriza manza wa Rutana yitwa Simbarakiye Clovis, ahubwo hakubiswe Ndayishimiye Elifaze yigeze kuba umushikiriza manza wa Sena nahinyuzwa mu karere k'ubumanuko kagizwe n'intara zine arizo Rutana, Makamba, Bururi na Rumonge. Aya niyo makuru yaragizwe ko muri kano kanya. Rero ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utojikanwa nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure nande yose turiko turabategura mu mwanya uri imbere. Ntimuze gucikanwa no Muhuza TV. Imana iba hezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.